Reka tubashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye kuri Kiyago Chavos TV. Twaheruka kubazanira inkuru yo muri France i Paris ko Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye atigeze aja mu nama, ndetse n'ijambo bwana Tshisekedi yasohoye yavuze muri Paris mu nama igira 8. Rero uno munsi naho tugaruke muri aka kanya tuyaga mu gihugu ca Tanzania, aho mwaheruka kumva ndetse bimaze igihe hari imyigaragambyo, ariko imyigaragambyo mwarayumvise co vyavuye ko intwaro mbi ya Samia Suluhu. Aho rero iyo myigaragambyo yavuye mu gihe bwana Samia Suluhu atariko araeffectua ibikorwa vy'abanyagihugu. Aba jeune bo mu gihugu ca Tanzania bo bashatse kumera nk'aba Gen Z bo muri Madagascar, ariko bisa nkavyo nkuko mwavyumvise. Reka rero tugaruke duce hirya no hino tubabwire uko muri Tanzania bimeze, uko biriko vyikurikiranya. Tubasaba ikintu kimwe gusa, gushaka ko like, partage, commentaire, mu partage, mwiyabone nga kuri Kiyago Chavos TV kugira mukomeze mumenya inkuru mu kwayo uko biriko birakurikirana hirya no hino. Nkuko vyari bimeze mu gihugu ca Tanzania, hariko haba imyigaragambyo, kandi imyigaragambyo ikomeye cane y'abajone ubwo bari mu mabarabara inyuma yuko bwana Samia Suluhu yiyamamaza. Mu myamamazo twarabonye bariyamamaje hirya no hino kugira ngo abashe gutwara igihugu ca Tanzania ku ncuro ya kabiri. Aha rero iki gihugu ni igihugu kirimwo imigambwe, aho twavuga umugambwe wa Chama cha Mapinduzi ariwo mugambwe bwana Samia Suluhu arimwo, kandi utwaye igihe kinini cane, bitandukanye cyane n'umugambwe witwa Chama cha Demokrasia wa Maendeleo. Uwo nawo umugambwe kuva kera utigeze unukira ubutegetsi bwa Tanzania ngo batware igihugu. Rero abajene ndetse abanyagihugu bose biyamirije inteko za bwana Samia Suluhu, kuko abantu benshi barishwe, aho twavuga abantu bashika 700 babaye violé, baricwa, barahwera, abandi nabo barafungwa. Aho tuvuga abamenyesha makuru bafunzwe muri Tanzania ubwo bagira ico bavuze bakaca bafungwa, abantu bishwe bazira karengane. Aho ni mu gihugu ca Tanzania. Rero dukomeze ino nkuru aha muri Tanzania, CCM ayo Chama cha Mapinduzi cha bwana Samia Suluhu, nkuko mwavyumvise imyamamazo yarabaye, kandi yarimwo abahanzi benshi, batuvuga aba star, ba Diamond Platnumz, ba Zushu, Billnass n'abandi benshi cyane, kandi turazi na Harmonize nawe nyene yarimwo, ndetse n'uwitwa Juma Jux nawe nyene yarimwo. Aba bahanzi rero ubu nubwo hariko imyigaragambyo twavuga mu turere twa Tandale na Magomeri, izo zose n'uturere turiko tubamwo imyigaragambyo cyane cyane. Rero imyigaragambyo iri ahantu hakomeye cyane, aho twavuga muri Dodoma, mu mugwa mukuru wa Dar es Salaam, hariko abantu b'imyigaragambyo. Dodoma ni hirya gato ya Dar es Salaam, ariko ni hafi cyane na Dar es Salaam, kuko turazi Dar es Salaam Dodoma. Ndetse tuja tugaruka no muri Arusha, naho nyene imyigaragambyo irakomeye cyane. Ugwaruka rwabiciye biracirika ati CCM ntibazosubira gutwara igihugu ca Tanzania, navyo dushaka. Samia Suluhu nahavure ava kukurikirana uko vyari vyifashe. Hatutaki. Waambie hatutaki. Samia, hatukutaki. Hatukutaki Samia. Wananchi wakishambulia magari ya askari kwa mawe. Tugaruke cyane kuri ukungene byagenze imbere. Hari igihe hari hegereje amatora, babona
abanyamigambwe bamwe bariko barazibirwa ntibatora, bamwe bariko barafungwa kandi vyari ibintu bikomeye. Bamaze gufungwa abanyagihugu barabonye ko ibintu bitariko bigenda neza. Bwana Samia Suluhu wewe yagenda n'imiduga ishika kuri 100, cortege imiduga 100, bakavuga ati ibi bintu ntibibaho, ntibishoboka. Bwana Samia Suluhu nta kuntu yogenda n'imiduga ishika kuri 100, iyo ari cortege bwoko ki? Iyo cortege rero iratera amakenga abantu, ndetse turetse na cortege gusa abashefu b'imigambwe barafungwa, abantu bamera nk'abahakana ivyo bintu. Atuvuga amenyesha makuru bavuga ati nimuhe uburenganzira iyi chama cha demokrasia na maendeleo babandanye nabo bashobore gutwara nabo igihugu, canke nta gihugu cotwarwa n'umuntu ngambwe umwe kuva kera cane batwara ari igihugu kimwe gitwara, ntibishoboka, nihatwara uwundi mugambwe turabe ivyawo. Samia Suluhu uyu mudamu w'umukuru w'igihugu ca Tanzania agaragara nk'umuntu mwiza, ariko ku banyagihugu bavuga ati nta bwiza bwa Samia Suluhu, kuko abantu benshi barishwe, yica abantu benshi, abantu bashika 700 nkuko twabibonye kuri Africa News yamenyesheje ati abantu bashika 700 baramaze gupfa kubera Samia Suluhu. Meeting ziraba zimaze kuba, hari abahanzi benshi bari bamushigikiye bavuga ati ntazoshoboye, avuga ati abakenyezi turashigikiwe, tukeneye gutwara, tukomeze ku ntwaro, turashigikiye Bwana Samia Suluhu. Ariko twavuga aba jeune bo muri Madagascar bavuze ati ntibibaho, kandi bisunze uko vyagenze muri Madagascar, ati twebwe nkuko vyagenze muri Madagascar natwe muri Tanzania bizobandanya uko nyene. Rero Bwana Samia Suluhu amaze meeting zirahera, hacaba amatora. Nyuma yo kuba amatora, Bwana Samia Suluhu yaragiye gutora nkuko bisanzwe. Barazindutse cyane ugwaruka, abanyagihugu 6h ya gatondo bari bashitse kuri bureau de vote kugira ngo batore, aho bavuga mu scrutin. Bamaze gushika ku scrutin, Bwana Samia Suluhu yahashitse 2:00 nawe aratora 2:00 ya gatondo, ariko 2:00 ya gatondo ugwaruka ndetse n'abanyagihugu bose bacaja mu ibarabara. Ati gute rero bimeze gute? Nkuko bari babivuze, havuze yuko inyuma y'amasaha atarenze 18 gusa baraheze basohore uko vyagenze. Hirya no hino harumvikana ko Samia Suluhu ashobora kuba yaratsinze amatora, kuko ubu nta makuru neza muri Tanzania ariko aravugwa. Nta nkuru nimwe ishobora gusohoka, kuko hacaba coupure de connexion, hacaba icika rya connexion. Nta muntu umwe afise connexion, kiretse mu buce bumwe bafise connexion. Samia Suluhu ubwa mbere, imbere yuko amatora aba, meeting zabaye ama X y'abantu atari karabandanya. Twavuga nk'umushefu wa chama cha demokrasia na maendeleo yavuze ati jewe sinshaka guposta kuri X yanje, ariko abanyagihugu nabo bakavuga ati kuki abanyagihugu ndetse n'abandi bantu bashaka baba opposa badashobora guposta kuri X. Ariko Bwana Samia Suluhu wewe akaguma posta kungene vyagenze, ageye muri Arusha akavyerekana, Dodoma hose aguma yerekana, Tabora hose aguma yerekana kungene vyagenze imyiyamamazo. Rero nyuma yaho gatoyi urwaruka ruca ruvuga ati 2:00 ya gatondo, aho ni ku munsi w'amatora. Rero tugaruke cyane ku munsi w'amatora, 2:00 ya gatondo bavuye gutora bahise baja mu ibarabara, barigaragambye bavuga ati ibintu ntibibaho, ati nta kuntu na kumwe vyo bandanya, imiduga ya leta baraturira nkuko mugana mubibona ku ma video. Vyari ibintu bibabaje cyane nkuko mubibona. Tugaruke rero ku bahanzi bo muri Tanzania, aho turazi umuhanzi wa mbere Diamond Platnumz agafise muri East Africa ndetse no muri Africa, arashobora kuba adomina gatoyi. Diamond yashize ko avuga ati Samia Suluhu wewe uri umuntu muzima, kuko babona ko uri umuntu muzima, rero banacashaka kukugira ko bashaka gufata uko bishakiye, ntabwo wewe uri umuntu mubi, ndakuzi. Uko niko Diamond yabishize ku rubuga rwe rwa Instagram. Amaze kubishira ko abanyagihugu bari magwe, bahise babona iryo jambo yashize ko Diamond baramutuka ati ibyo ntibibaho, tugiye kwigeza bona. Diamond kubw'ubwoba bwinshi yahise afuta ugo rwandiko yanditse ashimira ndetse atapa Bwana Samia Suluhu. Rero nyuma yaho
hagiye kuboneka n'abandi bahanzi nka Billnass, aho twavuga Billnass ko iduka ryiwe ry'amatelefone twavuga ama electronique ryaraturiwe mu kanya isase gose, ryaturiwe atakintu na kimwe gisabwe. Yari amaduka menshi ashika nko kuri 4, numva ngo 8 neza na neza yaraturiwe. Urumva ko yagice agira uruhombo rudasanzwe. Uwo n'umurapero dusanzwe tuzi muri Tanzania, abamuzi baramuzi. Zushu nawe nyene muramuzi, nawe nyene agishirako yarishimye cyane avuga ati Bwana Samia Suluhu, wewe uri umuntu muzima, uri umudamu nkanje, jewe ndashimye ku bikorwa vyiza ukora, turabona ko uriyamamaza, tuzogushigikira, tuzogunyuma. Kandi mu meeting baramushigikira cyane, ariko nyuma yaho Zuchu yaratuzwe cyane kuri Instagram yiwe, aratukwa bimwe biteye n'ubwoba. Tugaruke ku mustar Juma Jux, unawe ni umurapper adasanzwe. Wewe kubw'ubwoba bwinshi yahise aruhukira muri Nigeria, kuko wewe yavuze ati wewe yanamurimbiye n'indirimbo ashima cyane ku ndirimbo yiwe, kungene ariko aritwara neza. Ariko nubwo bimeze uko, hari abandi baririmbye bahanzi bo muri Tanzania bobo numwe wenyene ariko ashimirwa n'abanyagihugu, abanyagihugu ubona ko bariko baramushimira. Uwo nawe mu rapper Nelly wa Mitego, uwo nawe yarashimiwe n'abanyagihugu kuko avuga ati abantu barishwe by'ukuri atagisabwe, barishwe kandi abafungwa barafunzwe, ariko twagomberwa yuko haba igihugu gisubira mu mutekano nkuko byahahoze, tutaguma muri no zuguru. Abanyagihugu n'abahise bamushimire cyane gose kubwo ibikorwa iryo jambo avuze. Yaranaririmbye n'indimba asaba yuko hoba ukumvikana kuja hamwe imbere yuko ama meeting aba. Tutagiye kure cyane, abanyagihugu ntibashaka ko uyu mugambo CCM chama cha Mapinduzi gisubira gutwara ubugira, kandi ntidukeneye iyo ntwaro, baguma bisaba cyane gose. Ariko nkuko vyumvikanye hirya no hino mu buce butandukanye, bavuga ko Samia Suluhu ashobora kuba afise amajwi arenga muri 90 na bikavugwa ko ariwe ashobora kuzongera gutwara igihugu ca Tanzania. Uko vyogenda kose, nta kintu cyo kwica canke ubuhavura uhinduza ku muntu azohavura atwara igihugu. Ico ba Diamond canke ba Zushu, ba Juma Jux, ba Billnass, none tuvuga gute? Bari kugira gute? Bari kuhavura bavuga ati dushigikira, inyuma yaho bizosha bigenda gute? Bashigikiye Samia Suluhu, mbega baba fan base bari bafise baba ntabakurikirana bazohavura bagenda? Diamond agiye gusubira inyuma, abasubscribe bo bashaka barasubira inyuma, kuko benshi bavuga ati tugira subscribing, tureke kuba abasubscriber bawe. None bigiye kugenda gute? Bigiye guherera he? Ariko je ndibaza ko ibintu bizogenda neza nyuma y'amatora. Gusa dukebure leta ya Tanzania gutwara batware nkuko abanyagihugu bagomba, kandi abanyagihugu nabo ndumva ko batari gufata umwanzo wo guturira amaduka, imiduga, ngo baturi bici ibintu. Nukuri turasaba ko abanyagihugu bohavura batekana, kuko iyo ivyo bintu bibaye, umwanzo wose wo guturira iduka kuko ubusubije inyuma umuntu yateguye iduka. Ariko hari gato twibagiye umustar Harmonize, nawe byaba bimeze gute? Harmonize wewe nta jambo aravuga, kandi birazwi neza cyane ko ari umufana, ari umukunzi wa Samia, ariko wewe nta kintu na kimwe aravuga, kandi abanyagihugu bamuhanze ijisho. Akivuga gusa azoba agiriwe amabi nk'ay'abandi ba star babagiriye. Reka rero dushimwe mwebwe mwese mwadukurikanye, ni hano dusozereye kino kiganiro. Mukomeze mugira ama subscribe, like na partage, tubazanira ibiganiro biri update mu kanya isase, tubazanira uko biriko bibandanya. Amatora tukumva amajwi bayasohoye, duhita tubazanira atagisabwe. Dushimye abadukurikanye. Ciao ciao.